giki nababwiye ko ndazamufasha jewe nababwiye nta mpuzu z'umwanda ko ndashaka nta bufasha bwanyu ko ndashaka sivyo n'ubunyi muze ngende ndabereke ivarize y'umwana narapanze naraguze narujuje pampers amahomo byose naraje kugura ushaka urukundo rero rwa Akes ivyo nibikuraba birandaba biramuraba ko Channy numva ko witwa Channy none Channy nukuri niba ari ubusazi mu mutwe wowe wasaze cyangwa byagenze gute cyangwa sizi ngene je no bivuga vraiment kwa rushanti ndibaza aracakora ni arugago nyambo bana ko ndumusazi hamagara taxi mumpakiremo muntware twapakira nk'umuntu afise avuga uko nk'umuntu nyene akomeye je simbona ico ndumva sinzi ko ari ku basi mbo tugire gute rero wase ko ndamugwa Akes muvugane nakubwiye nkeneye kuvugana na Akes sica kuri telefone yawe ndafite telefone wanje ndibaziyo yiwawe ntisumvye ibe yiwanje uri kurandabura neza nuko bimeze musanzwe mvugana na Akes wewe we nakubwiye nusura kandi kunderaguza bakunzi ba Inyishu Media ubu nyene mpeje gushika aho boss ari kandi mu gitondo nari numvise urusaku yuko agiye kubonana nakoresha umwanya nico gituma namukurikiranye kugira ngo numve ico kintu koko agiye kuvugana akoresha umwanya ariko ndiko ndaraba neza mbona umenga yakoresha umwanya yashatse kubahuza na wa mugore twariko turavuga nejo wa wundi yaswe ko nkubita mesheri zame ubu rero reka ndabaha ikirori nkurikirana neza ngira ngo cameraman berekane ngira ngo murabona ko vyashushe koresha umwanya ariko arabikora hariya anya nkurikirana neza cameraman tugende tumenye ico kintu boss carinze kwimukura ku biro akarinda shika hajya anya ataco atubwiye aje gukora aje mu rusaku na wene umu boss twemera ni sawa koresha umwanya bite kuze fresh ico kibi cyo gukorera mu mabarabara kwe si wa wundi wasi naguhakije wowe gere bakunzi ba wakalaiti uragarutse so koresha umwanya ucugi asante sana bani koresha umwanya nkanyu n'uni wamuzanye nabo usanga ari wowe abatelefone wabasinyaje sinkeneye ubusu twabwiwawe uyu ni mara uyu mango CEO ni CEO ni sawa CEO mezane ni sawa kandi koresha umwanya umviriza nibiherenga hano wowe nyene nundi muri sizosura kandi uhunege nasa umviriza munyarusa kunyene nawe utaniye n'abagore mva imbere nawe umviriza tuvyoroshe CEO uri mu biki ngaha mwe baje gukora iki ninde abatelefone mu bisanzwe urazi ko twebwe turabanyarusaku na twebwe twafasha urusaku kuri telefone yawe igihe ariko bavugana n'abantu twumvise guhuye yakoresha umwanya twashatse kumenya ico uri kurakora je ivyo mejeje kuvugira ngaha kuri wakalaiti nabivuze nawe nyene afise ubwenge yabikurikiranye ariko gusa namubwiye ati ntazosubire kujya kuri biro ya wakalaiti unubugira urusaku gusumira abantu baba mu bisanzwe CEO ibintu wagize twatubimenyereye ku bantu baba mama kandi rero turatangaye kukubona ngaha anya nawe waje kugira urusaku waje kuvugana n'umuntu w'umugore oya je sinogira urusaku mubarire je sinogira urusaku abwo gusa nasanze wagize iki nakomeye neza mu nani mu mutwe arafise ivyemeza ko yoba hafi asara kwe je sinzi ivyo usanga vyo wabivuye kuri niwada komeneza mu mutwe rego uyu niwada komeneza mu mutwe kuko iyo bakomeneza mu mutwe ni ari kuza ngo araje ngo aravanya ubuguru bwiwe yavana ngo abuzanye ngahanye kurabishasha nera nawe urarengeje urugero Channy urashobora kubwira urarengeje urugero urashobora kubwira umuntu w'umugabo muserenge nta kuryamikayo umviriza ndi muto nkaba mugwanje ntushake kumfatana ngaho ni mugwawe aho ni mugwawe uko noshaka nkakubomora ngaho nyo kumva mu rupangu ngano bahamagara gusa nkavuza sifre wewe ngahanye ndeze wo tawuri gipande rero umvirize ubwo bwirabure bwawe no mugufi bwiwawe nikiro kimwe navyo nkeneye bitware kwa boss wanyu no Akes nyene mugende mu musange mu mubarire sivyo hanyuma mu mara makuru uko yagenze kwirabura ndabizi ko nirabura kandi ndi mugufi ndabizi gusa ndakubwira ikintu kimwe mva imbere umviriza ndakubwira ikintu kimwe rero kandi jo usubye kurantwenza mbere umuntu yiyubashe nka wewe ugahagarara ugatuka umuntu w'umugabo umuntu yiyubashe n'uyu ni jewe n'uyu yiyubashe mu bisa yaba yiyubashe ari kuza mu sakuza abagore aho gasumvya n'abagore sinsakuza abagore wowe wamwinjiriye mu kazi no sakazi kiwe wowe nyene n'isura yiwawe hejeye kwivugira ko yaje mu rusaku nk'abagore ubu urabihinduye gute oya wamwinjiriye mu kazi none Akes yagutwaye iki mu bisanzwe none mbega ndababaza ikibazo cyangwa nawe urafise umushiki wawe amushaka Akes uriko uramurondera Akes
oya vugisha ukuri oya usanga ahubwo avuga ati nari ndafise mushiki wanje aramushaka Akes. oya onya nawe uriko urandengera abashiki banje bose baracara abana ntawe urongorwa na Akes. None wewe ntubona mbere ko umusumba Akes ni umwana Ndamaze uramaze nakubwiye mva imbere uko si uko birukana abantu b'abagabo mva imbere abagabo wori umugabo nyabakura akagabura inozi ku rujo cyangwa cy'abarundi aho urantutse bose reka twubaze manager Akes ntaco arabivugako. Akes aguma ari mu gacerere kadasanzwe kuva bino bintu bitanguye baramusanze ku biro rya ejo twariko turamugarura agomba kumusanga ku biro wewe kugeza n'ubu ico uriko uvuze ubunyene kubera iki mwaturevye kuvuga ikintu nacacu cyose. Oya nico mejeje kumubwira uyu mu kiganiro giheruka twakoze ubunyene na Wakalight ndiko ndamusigurira neza ndamubwira ukuntu yo kwitwara aho kugenda yivuga turari yiparatura ku marezo sosiyo ngo Jeff simbanye ya Akes fisinda ya Akes ya Akes nibiboneka neza bivanye n'amaprojet dufitanye na Akes muri no minsi birashaka kumuzana ingaruka mbi uyu mwana w'umukobwa nawe agenda yiparatura kuko naje ndumusazi hagera ahantu ngasara nkaba nk'umusazi akagera ahandi hantu yifata nk'umushinga naye rero niko naje kumubwira ati yihanure yitware bukebuke. Niki mwokora aramutse abandanije muri ivyo bintu? Ubutungane burahari ubutungane burahari cyangwa tegenye rero kwihanira yaba ushobora kwihanira abakwisho uyaba gushobora kwihanira bakugenda wihanisha. Reka gusuzugura umuntu w'umugabo nakubwiye wowe navyo mfise mvugana na wewe umviriza ivyo kuba utabifise ndavyumva ariko nshaka kukubaza kugeza n'ubu ejo nandiko ndakubuza kuja ku biro uramukugiyeyo ejo ryabuye niryaguhakije umviriza niryaguhakije ryarampakije burya wibaza ngaha ngo naho noritora handi aha anyari pave umviriza ndakubwire Akes afise umugore n'umwana kandi nani ndakivuga kuvejo uriko urateranya umuryango kandi ivyo bintu Imana izobikubaza wewe ntukijijwe kwanza. hari ishengero so wawe heruka kuguruza rishasha rivuga ubutumwa neza gusumba iyo ndimwo kugira ndaginjiremwo minduke. Wewe mu kiganiro nakurikiranye koresha umwanya gukoresheje wavuze ko ukijijwe kandi usenga kubera iki none uza gusambura ingo z'abantu umviriza kandi rero jewe ivyo bintu birambabaza taje amba umviriza nje na umviriza nababariye na kuva mu gitondo na gitoro mwamaye nta kintu nakimwe migeze no banza umvirize rero nyamba mutampaye ikintu kimi nguvu kugira mvuge nimwongere kandi kuguma mundedaguza. Reka tukubaze nagoma ndakubaze ubu ushaka Akes agufashike kuri iyo mbanye yawe basi iyo ndikuraba wewe je ndibaza iyo ndasi ya Akes ico ni cambere urumva none je uri umuguma ndababaza none kwiki menga murahangayikishijwe Akes wenyene mwenyewe ntaravuga sivyo mwebwe ni mwebwe muguma mvuga gute wewe je nakubyati wambwiye ngo wowe ngwaje mu gishimo cyake ivyo rero navyanse nakubyati iyo nda ufise si ya Akes ariko nimba ukeneye ubufasha vuga ubunyene nimba ari amahera nimba ari impuzu nimba ari tugende mu nzu ndakwereke ivarize ko napanze nahejeje n'ujuje tugende ndabikwereke. None ushaka rero Akes agufasha iki cyangwa ushaka gukiniye ku mupira? Nakubwiye ngo ivyo ntibikuraba wewe mu bisanzwe je nkeneye amakuru neza na neza kugira naho vyoshika kure tumenye ati uyu mumama twaramufashe kubera iki kibazo kiniki. Wavuze ngo ushaka ko bigera kure ushaka ko bigirane nakubwiye ngo nta rindi jambo musubira kumbaza jewe ngo ndabishyure rive mu kanwa cy'umwanya ibisigaye nyamburi boss waba anya musigare murayaga jewe sindi mu nda none ndabikubwiye sinavuze kuri oya ndiko ndakubaza reka umviriza wewe mu bisanzwe je ndiko umviriza uyu ni manager vuga ikintu cyose wipfuza uyu niwe avuga ijambo rya nyuma kuri Akes uravyemeraho ahubwo namenga niwe mwana wiwiwe rega ni nk'umwana wiwe kuba ni wa managing projet ziwe zija kuri uraba umviriza ndakubwira ikintu kimwe umviriza ndakubwira tuwe serious kwanza gatoya umviriza ndakubwira ikintu kimwe nta kuntu basi wosaba icyo ushaka cyose manager akagikora ariko urezike kubabuza amahoro mu kazi ka nukuri nababwiye ni nk'umujurnalist azusura kandi kungaruka imbere ngwaje kumbaza ibya Akes Nwe tuzoca duhura. Oya je sindiko navuye muri ivyo onye. Je ndiko ndakubwira nta kuntu basi wosaba ico ushaka manager ko ari nga ico ushaka ugisabe aguhe baguhe. Giki nababwiye ko ndiko ndasaba ufasha jewe. Nababwiye nta mpuzu z'umwanda ko ndashaka nta ufasha bwanyu ko ndashaka sivyo nubunye muze
ngende ndabereke ivarize y'umwana narapanze naraguze narujuje pampers amahomo byose naraje kugura ushaka urukundo rero rwa Akes ivyo nibikuraba birandaba biramuraba ko Shani numva ko witwa Shani none Shani nukuri niba ari ubusazi mu mutwe wowe wasaze cyangwa byagenze gute cyangwa sizi ngene je no bivuga vraiment kwa rushanti ndibaza aracakora ni ari ugago nyambo bana ko ndumusazi hamagara taxi mumpakiremo muntware twapakira nk'umuntu afise avuga uko nk'umuntu nyene akomeye je simbona ico novuga sinzi ko ari ku basi mbo tugire gute rero wase ko ndamugwa Akes muvugane nakubwiye nkeneye kuvugana na Akes sica kuri telefone yawe ndafite telefone wanje ndibaziyo yiwawe ntisumvye ibe yiwanje uri kuranura neza nuko bimeze musanzwe muvugana na Akes wewe we nakubwiye nusura kandi kunderaguza cyari kibazo uni cyaduka gusa umviriza rero kindi nacu Shana ujya nani ujya Aisha wariko uravuga Aisha wewe umenya ati ujya Aisha wanza azo gutwara mu nzira mbi reka kwanza kongera kumuvuga yamaze no kwigira si hari reka kuguma umva mucisha mwaho kanoki wawe reka ubwenge bw'abana wa mwana w'umukobwa we ikindi naco nimba ibintu vy'amangetengete nimba ibiki nawe ugira gute vraiment uriko uratakaza amahera utakaza umwanya n'ibindi ahubwo gusa reka duce mu nzira y'ukuri nimba umukeneye Akes muvugane gusa niba kumubona gusa byose birashoboka me kugira umubone Akes ni procedure ndende ico mumenya cyo mbazi kibazo Aisha nujya Aisha nyene tuzi canke nundi Aisha ariko araza nujya Aisha nyene wa wundi nyene tumenyereye abantu bose bazajya mu ryango nani umwe yashoboye gukora ikintu kuri konesha umwana yego nujya nyene rero ujya ariko arakubesha urumva ujya nawo ukora gute kandi uzonyibuka je nivuga nk'umushinga naye nkagenda uzovuga ati bwabundi arutuma naje ngakwira tuyege buke mugabo gomba wiparature basi reka ndakureke nigire mugabo ikizokubako cyose uzovuga ati sina zorondera umugabo wawe twivuganire basi umugabo wanje yego aho rero bavuga ngo ushaka urupfu agira ane aha bizu ingwe nayambukene kukeneye gupfa cyangwa ukeneye kubura ubuzima bw'iwawe zoge n'umurondere urumva n'igikoko we nakubwivye ntibikuraba nari ndiko ndabaza kandi rero girageza untahure Akes agira ngo uramaze ubumaze no kumubona basi mamaze kubonana mukavugana mviriza nakubariye wowe nta kintu nakimwe nkeneye kongera kandi kuza kumaze kumubona namaze kumubona ivyo nibikuraba arabana n'akazi kiwawe c'est-à-dire rero kuri homeka ku muntu atagushaka kuvyo wavugiye ataranagusaba rendez-vous mubonane nababwiye nk'umunsi muzosanga mind ziwanje niziwe bihuye kandi mutarabona mwese biragoye cyane biragoye gusa nakababaro kugira umugore nk'uyu ngo sinzi nk'umugabo wiwe ahari cyari kwabivugako birababaje cyane so manager turazi neza ko mukora cyane turazi neza ko Akes muramushigikira mu bintu bitandukanye turashaka mutubwire ico basi mugiye gukora kubera bino bintu bimaze kuzana urwamo gwishi bishobora ku affect ibikorwa vya Akes sinzi ko hari ico mutegekanya kugira ngo mukore uno onyangira ngo mubabona ko ariko arabikibazo bo ico twari twifuza ko twari gukora uno munsi twageraje kugikora nuko twari kubonana n'umuntu guhura n'umwana w'umukobwa w'Ishani mugabo twabonanye tukakubise swata niyaduhaye umwanya wo kutwumviriza neza bica biboneka neza ko umengo mu mutwe nakomeye neza kuko simbona neza ko ari umuntu iyo afise inda y'uwundi agacayishira kundi muntu afise trouble mental nusura kuvuga ko nakomeye neza mu mutwe je ndiko ndavuga n'abantu nusura kuvuga ko nakomeye neza mu mutwe je ndibaza nuko rero nakomeye neza ariko naco igikurikira naco cyane nusura kandi kuntuka urumva igikurikira kuya je nigire igikurikira nico namubwiye nuko kiziririzwa gushika ajya kuri biro gutera urwamo urumva rero na bintu byinshi novuga bakunzi ba Inyishu Media twagerageje kumusigurira umwana w'umukobwa sizaho bizoherera Aisha nimba musanzwe mumuzi uga n'umusazi ariko aramwosha mu nzira mbi rero naco reka tugira uko nyene ariko sawa ndamazi mu bisanzwe bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo muko murabibona Aisha ariko aramwosha nabi kandi twamuhanura yuko yo biheba Shani wowe ukuramucisha ngaho mwakaronka kiwawe Aisha turamuzi cyane turazi ibikorwa amaze gukora ntaco bimaze ikiganiro nkoresheje kibicu no munsi ni cyanyuma sivyo nuzosubira kandi kunzaniyo isura yawe nayo ngene ko ni nkundi munsi ugarutse no genda ndayikomeza uramaze bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo muko murabibona so bakunzi ba Inyishu Media
bakunzi ba Inyishu Media turabashimiye cyane ngira ngo muko mubabona ibintu ngere biko biragenda. Akes afise ikibazo sinzi nuko uyu mukobwa amaze guhura n'umuryango wa Akes, sinzi ko hari umuntu numwe muri famille ya Akes yo amaze kumumenya, gusa ndabasezeranira neza jewe kuze ndi umutananirwa kuze sinigeze mbura ikintu nitumye mu bisanzwe nzobikurikirana nzogerageza uburyo bwose n'umuryango wa Akes umenye kino kibazo ingene kiriko kiragenda. Cameraman twitahire tugende.